abaririmbyi benshi ntibatera imbere kubera baguma baririmba indirimbo z'abandi kandi bakaziryohererwa rwose kandi bakazishima. Mugabo vyiza kugira nawe utera intambwe ubanza kwanza gukunda kwanza composition yawe. Yamagaye umuntu imuha n'igikundiro. Rero uko dukora twebwe na vyinshi dukoresha ibanga ni Kristo gusa. Uko tuza gukompoza ishurwa ryose tuza kuronga ni Kristo. Rero indirimbo zose dusohoye namavuta ko twaronse ihamagagwa ni twitoranije ariko twaratoranijwe kugira ngo dusho kuyikorera. Twebwe twiyemeje yuko uyu mwaka wa 2021 Adonai Praise Music tuzokugura studio yiwacu kugira ngo dushobore gusohora indirimbo vyorosha. Nibaze ko mu minsi ya vuba cyane indirimbo zibiri za mbere zizotangura gusirikana no ku ma YouTube. Yerekwa ryacu twebwe twamatuvuga tuti ntituraba nk'inkoko ariko tubona kure. Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana aho muri hose muraho murakomeye. Kurande kwanje ndashima Imana nabo turi kumwe ndiza ko bashima Imana. Hama nkuko mubizi namanazanye abatumira batandukanye bavuye mu mihinga itandukanye bafise nico bakora gitandukanye. Uno musi uri special kuko naronse abatumire bari special nkuko nabibabwiye. Reka umwe wese yidondore ababwire tuza kuvugana byinshi babibwire mushoye kubamenya kurushirizaho. Ndabaramukije. Ego ndabaramukije cyane nitwa Bumwe Ornella nkaba ndumuririmbyi nkaba kandi ndumusekretary muri chorale. Murakoze. Ndabaramukije cyane nitwa Uwimana Dorothée nkaba ndumurongozi wa Adonai Praise Music. Jewe nitwa Odette Kamariza nkaba ndumuhanuzi ajejwe ivy'indero muri chorale Adonai Praise Music. Ego nanje ku mazina ndabaramukije kwanza ubwa mbere ku mazina nkaba nitwa Nshimirimana Fernando nkaba ndumukonseye muri chorale ya Adonai Praise Music. Murakoze cyane. Ego ndabaramukije amahoro y'Imana ku mazina nitwa Ndayikeza Anne Marie nkaba ndumuririmbyi muri Adonai Praise Music mu ishengero rya Adonai Revival Church. Neza twashaka Madame Dorothée mutubwire ni chorale yatanguye ryari mwagiye muratera imbere gute kubera iki tutakibabona ubu cyane ku murindi mwari muri kuko nka kera. Murakoze cyane. Iyi chorale kera twari kera twitwa chorale y'ugwaruka. Ego hama mu nyuma tuca turatera intambwe dusora album yacu ya mbere niyigeze imenyekana. Hama tumaze kuyisohora niho twaciye tugira izina turayihindura tuva muri chorale y'ugwaruka kubera n'ubundi chorale yarimo abapapa bamama mugabo bahora batwita ugwaruka gusa kandi bitatubereye. Hama mu nyuma twamaze gusora iyo album ya mbere tuca duhije izina chorale tuca tuba ijugi ivyizigiro tugenda tuduga. Mu nyuma yaho tuca tubona ko iryo zina ryoba nka barriere yo kubandanya kuri twebwe kubera twahora dusohoka hanze tukagira ama concert. Twaragiye mu Rwanda tugirayo concert, tugenda muri Congo ahantu bita Ibukavu naho nyene twarahagiriye concert. Mugabo tubona ko vyiza nuko tuhindura izina n'ubundi twamaze kwinjira muri East African Community ni vyiza ko duhindura izina kugira ngo twambuke imbibi. Ego niho twaciye duhindura tuca tuba Adonai Praise Music. Nubu uvuze ngo ujya muriro twari dufise kera ubajije ngo nubu uracariho canke warazimye. Nubu uracariho. Ego turabandanya kera ngira warutuzi kuri album ya mbere. Iyo album ya mbere twayitiriye yaja siku dusori igira kabiri ubu tugeze ku album ya kane n'ubu turiko turategura album ya gatanu. Murakoze cyane. Iyo mugeze ko mutubwiye ko mugeze kuri album ya kane. Nk'ubu unye murabona technology ubuhinga bwa none bwarateye imbere. Harakoreshwa amakonti ya YouTube. Ku ndirimbo zanyu tuzibona kuri YouTube zitatu z'amakonti atatu. Hariho niyo yitwa Romain Ndizeye. Kandi kuri iyo ya Romain Ndizeye twabonye hari indirimbo zitandatu. Urumva indirimbo zitandatu hakaba ari album zine. Kweka izindi mutashatse kuzishira kuri konti yanyu ya YouTube ho bari kibazo nyabaki. Ubwa mbere Romain Ndizeye niwe yari president wa chorale. Ico gihe rero niwe yashize ko izo ndirimbo. Mugabo mu nyuma twaciye tuguruza konti ya Adonai Praise. Ubu ugiye kuri konti ya Adonai Praise urashobora kubona album zose zine.
kuva Adonai itangura wewe hoho watanguranye nayo canke wayifatiye hagati itarikiri mu gwaruka itari navyizigiro yitwa Adonai Praise? Murakoze, je novuga ko nayifatiye hagati kuko je natanguye muri 2011 yari yitwa icyo ry'ivyizigiro. Yego. Guhera muri 2011 ni yahe ntango uvuga ati jewe kuko imyaka 10 ubu turi uzokwiza imyaka 10 uri mu ririmbyi wo muri Chorale, ni yahe ntambwe ubona yateye? Ubu unyeho muracasohora indirimbo, hari ibikorwa mvuga ati mutubikiye mugiye gushira hagaragara cyane? Nagomba ndababwire mpereye kuri cyo mwari mutanguriye ko ati kera indirimbo zanyu zari nyinshi cyane zarasirikira hano hose warazumva. Je nibaza umurindi wa kiriya gihe ni muto cyane kuwuharubu, kuko ubu nyine nibaza ko turi ku muvuduko tudashobora no kumenya naho ugeze hariho. Nk'akarorero ndaguhaye akarorero kari hafi, uciye muri villa hano hose ushobora guca, naho nugomba nkasohoka ngaha nkatera intambwe ngaho onye, nta studio nimwe nshobora kurengana iruhande numvise haririmbwa indirimbo iyo mu ijuru hari Imana itabara. Abo ni twebwe, sabandi ni twebwe. Ubu rero nuvuga ngo turi ku murinda, ahubwo urenze wa wundi twaba tugeze ko uno munsi. Ico onye rero nibaza ko nimba peut-être ku Heritage TV zidacako si ukuvuga ko twicaye, oya, umurinda ahubwo twarawugwije. Twebwe rero turafise umugambi nkuko twabikubwiye, ni mu shengero ry'iwacu turafise urutonde, turi shengero rikorera ku rutonde. Iyo mwaka utanguye buri Chorale yose canke buri departement yose iratanga bilan y'ibintu ngene vyagenze, ikanavuga mbere n'ibindi igiye gukora mu mwaka utangura. Twebwe rero nka mvuge ku ruhande rwa Chorale Adonai Praise Music turafise imigambi na twebwe. Muri iyo migambi dufise niyo mpamvu nari ndakubwiye nti hariho n'ibindi byinshi tuza kwiganira. Nk'ubu unye duhereye ku munsi weje warenganye twatanguye amarepetition kugira ngo dushobore kwinjira muri album igira 5. Ico ni kigaragara cyamaze kuba ahabona. Nibaza ko mu minsi ya vuba cyane indirimbo zibiri za mbere zizotangura gusirikana no ku ma YouTube kugira ngo bashobore kuzumva, abantu bashobore kuzibona. Ico onye kiri mu mugambi w'uyu mwaka wa 2021. Ikigira kabiri, twebwe dufise imigambi myinshi kuko dufise yerekwa rikomeye. Yerekwa ryacu twebwe twamatuvuga tuti ntituraba nk'inkoko ariko tubona kure. Yerekwa ry'iwacu rero kubera ko twiyemeje kuvuga ubutumwa kandi tukamamaza Kristo ku isi yose, ni ukuvuga ko ivyo onye birasaba uburyo. Muri ubwo buryo cyane cyane umuririmbyi kugira ngo ashobore kumenyekana n'ibikorwa rikarakora bigaragare, hari ikintu ca mbere kiza ni studio. Izo ndirimbo kugira ngo dushobore gusohoka bisaba uburyo kugira mushobore kwinjira muri studio, iruhande y'amarepetition, iruhande y'ingabire umuntu arashobora kuba bloke kubera katabujya afise. Muri ubwo buryo rero twe natwe turabona yuko studio iratwara uburyo bwinshi cyane. Mu migambi rero dufise twihaye hamwe na Yesu, kuko nico civugo dufise mu shengero ry'iwacu, hamwe n'Imana tuzokora ibikomeye. Twebwe twiyemeje yuko uyu mwaka wa 2021 Adonai Praise Music tuzokugura studio y'iwacu kugira ngo dushobore gusohora indirimbo byoroshe. Iyo niyo migambi nyamukuru dufise. Murafise imigambi yo kugura studio mugabo ubwa mbere studio zitaraza uburyo bwavahe kuri navuga gute kugira mushobora gusohora indirimbo? Kandi ikindi naco nuko info hasotse tuvuge n'indirimbo imwe canke zibiri ziwanyu harabaho kumenyekana, sinzi ko murabibona ziramenyekana. Suvuga ngo hariho nk'abantu, sinzi ko mvuga ngo ntiziba zubaka, mugabo hariho nk'indirimbo usanga ari z'Imana kandi ugasanga zirubaka, mugabo ugasanga zivuga dufate nk'ibijumbura gusa, mugabo indirimbo ziwanyu na ruguru ushitse wumva ziko ziravuga. ni ryahe banga mukoresha? So ico kibazo bajije reka ndacishure. Razimu cyambere kwanza uburyo ingene Imana ihamagara umuntu, Imana ihamagaye umuntu imuha n'igikundiro. Rero uko dukora twebwe na vyinshi dukoresha ibanga ni Kristo gusa, uko tuza gukompoza ishurwa ryose tuza kuronga ni Kristo. Rero indirimbo zose dusohoye n'amavuta ko twaronse ihamagagwa ni twitoranije, ariko twaratoranijwe kugira ngo dusho kuyikorera. Igo murakoze cyane. Mwebwe nk'aba nyeshengero muri Adonai nyene nkuko isengero ryanyu ryitwa, hari ibiteramo mutegura kugira kumbure nabajya batari bwamenye indirimbo zanyu bashobora kuzimenya? Twebwe nka Adonai Praise Music turategura ibiteramo, turagira ibikorane, si bikorane gusa, simva no bivuga kuko turakora ama concert,
kandi tukagenda no hanze muri interieur muri uyu mwaka nyene. Uyu mwaka turiteguye kuko ne tugitangura turacari muri février, imbere yuko tuzoja muri studio kugira ngo izo ndirimbo zisohoke duca dutegura concert, abantu bakaza tugatumira ubutumwa bukamamara. Ego nagomba ngire ko nuhirira ko kuvyo yaravuze nk'ubu nyitariki 2 z'ukwezi kwa gatanu hariho concert hano muri Shengero. Iyo concert ni y'abaririmbyi bongaha kugira ngo basohore bashire ku mugaragaro album yabo baheruka gukora. Ni uwo mugwi witwa Shekina Worship Team, ni ikohale nyene Adonai Praise Music. Mugabo ni kindi gice baririmba indirimbo zo guhimbaza no gutazira. Abo itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu bazokora concert hano mu Shengero, kandi turatumira amashengero menshi cyane, tugatumira abantu, tugashiraho amafish, tukagira ama publicité kugira abantu bakaza, gutyo hakaba inauguration y'iyo album azoba ari visuel. Urumva ko ibiteramo turabitegura nk'ico deja ni gikorane kija cyateguwe cyangwa ni concert yateguwe muri programme y'uyu mwaka. Yego muri kohari yanyu mugeze ku baririmbyi bangahe? Effectif ya total y'abaririmbyi muri no kohari muri bangahe? Baririmbyi 50. Yego nibo baririmbyi dufise. Ikaba imaze imyaka ingahe? Kohari yatanguye kera, twatanguye ije g'ivyizigiro, twatanguye muri 2000. Ego bashaka kuducishirizaho ubwo ati turabaye motive, babone nazijya bahora bumva barengana miyora bavuga ati ntibaduhenze nibabanje nyene. Uri Mana yumva, uri Mana yishura, aho umwana w'umuntu ananira. Uri Mana yumva, uri Mana aho umwana w'umuntu ananiriwe. Uri Mana yumva, uri Mana aho umwana w'umuntu we ananiriwe. Murakoze cyane. Hama tukivuga nyene byuko tuvuga muri iki gihe tugezemwo harabaho ikintu cyitwa kumenyekanisha ibikorwa. Umva kira mu artiste wese, haba umudessinateur, haba umuririmbyi, haba n'abantu batandukanye, muritaho ikintu cyitwa c'ama réseaux sociaux kugira mushobore kumenyekanisha ibikorwa byanyu. Ico kintu twaracize ko cyane kuko hari ukungene ico kintu c'ama réseaux hari abandi bamaze kugiterera kw'imbere, benshi barateye imbere ku bw'ico kintu. Rero kera twaragikora ariko ugasanga dufise limite quelque part. Ico kintu twaraciyumviriye ko cyane bwati gwera no mwaka uheze wa 2020 twace dutangura gucitwararika. Niyo gambe twace dufata rero umwazo wo kuguza konte ya YouTube kugira ngo n'indirimbo zacu, kuko usanga izo dukora n'indirimbo dusohoye zose waruca usanga ari abandi bantu bazisha ku ma YouTube, kuko twasanga rero twasama ugasanga nk'ubu winje muri YouTube, winje muri Adonai, winje muri konte ya Adonai Praise, ugasanga rero Adonai Praise ngoma ibindi benshi baratuririye ko cyane. Rero ico kintu twarakigabiye ko tuvati gwe no mwaka wa 2020 duhaguruke. Rero ubu turi mu myitwariko cyane yo kurondera abajournaliste, twinjira mu réseaux sociaux. Ubu heruse twari muri RTNB, murabona iki hari kiganiro n'ubu Trezor cyaciyeko. Urabona yuko tuma twitwararika cyane. Ico kintu rero nitwo kwicara ngo twicare dutekereze, kandi ari ico kintu cyo duteza imbere. Ego murakoze cyane, ahubwo turongera n'akajyo ko gukorana namwe ni chance cyane. Réseaux sociaux si YouTube gusa birasaba nka compte Facebook page, harasabwa nka compte ya Instagram, kuko ubunye umuntu akuburiye kuri YouTube ashobora kuvuga ati ko numva harimo n'akazina k'umuntu umwe, ko numva base ari nko misengora Adonai, reka ngire recherche ho mwamuseza Instagram zirakenewe, Facebook ya page na nyine mwamuyifise
kandi nimba mubifise muca mubwira ko mubibwira ko baradukurikirana kugira batangure babakurikirana babone byinshi baba baracuzwe n'abandi kuko ni benshi ndabizi ngaha anye ndiko ndavuga ni kwa nzi ni benshi indirimbo zanyu bazumise kana njewe nari ndimo ndiko ndabaza murafise compte ya Facebook page haba Instagram mugasha mubwira ko mubwira nuko baradukurikirana bo kugira konte ya Facebook bisa turiko turabitegura mu gisata ca Chorale turiko turabitegura tuko tuvyiruka nyuma mugabo mu mwanya tugezemwo tuko dukora muri konte ya Eglise konte ya Eglise irafise page ya Facebook hanyuma na YouTube nivyo dumwa twitwararika mugabo natwe turi nyuma tugira twugurize mu gisate cacu ca Chorale kugira ngo bibandanye biteza imbere ikorwa c'Imana mugerageje kuraba abaririmbyi mwaherekeye murana kugwaruka gubu ruriko rurakura ruriko rurahindura style ko biri kose mwebwe style muririmba mwaje ko ndayibona hariyo style hagiumengo by'ibizuru urumva kandi iri style tamenyerewe mu Burundi kube mugabo biraboneka yuko kuri navuga gute iyo muri kuri balance murana yuko hariyo style ndavuga gute ziyisi tugezemwo ziriko zishaka kudomina ni igiki muko murakora nk'abaririmbyi bo muri kugira istyle yanyu abariyo iduga kuko ni kiye muko murakora kugira abari guma iduga kuri hon social abari guma iri hejuru style tugezemwo uko uburyo tubikoramo turiga mfete turiga aho ikintu kigeze naho ikirere kigeze kuko kugira ngo ukwege umuntu umukwege mu vya kubonamwo kugira ngo umuntu yive kugukunda wiga kujwa hole zose kugira ngo umuntu akwiyumvemo Paulo yavuze ngo iyo ngeze mu bayuda nifata nk'abayuda iyo ngeze mu bagiriki nifata nk'umugiriki kugira ngo ndabicuno bakura kugira ngo ndonke umugiriki kugira ngo ndonke umuyuda yo natwe twiga muri style zose dukubita style za reggae turakubita zulu turakubita makirikiri turakubita za tarabu za afrobeat zose turavanga kugira ngo umuntu wese ku giti ciwe yiyumve ahagaze kumira shokati bajya abantu by'ukuri baranyubaka ari ukuntu amagu ari partage urashaka gukunda za trois mugabo undi akaca yiyumvamwo iyarege bati wow bajya abantu by'ukuri baranyubaka rero twe dutambira muri style zose nka message nk'abaririmbyi bakera muko muradresa ku baririmbyi bakizubu canke ku baririmbyi bari mu nzira mugabo babona yuko batinya gushobora gutera intambwe nabo uko biri kose naho mwateye intambwe ntimushaka kwigumana mwenyene murakeneye abo muzohasi kuko nimuzumva nta gihoraho mufise abo muzosiga inyuma mufise abo mushaka ko namwe kuzoteza imbere kuko musanzwe muri image y'abandi ni buhe butumwa muriko murashikiriza mwoshikiriza abariko kuba bari inyuma ku bantu biyumvamwo ku bantu bashaka gutera intambwe nje no bakwanzanga nyina ku buzima bwanje navyo nari nzi ko bishobora kuba bindimwo ariko uko negereye ababikora navyisanze nasanze ko ni ikintu kiri muri jewe kera sinashaka gufata microphone ngo nshobore kuririmba ariko ubu haragera nige iyo ndosiga icana nkaririmba bati vy'ukuri hari ikintu Imana yari yashize muri jewe mugabo navyo nari isanzwe nzi ariko uko utera intambwe ukegera abantu ubwoba ukabwiyambura iyo wegereye umuntu azi kuririmba cyangwa umuntu ubona muri korale bashaka kumwegera ugati mbega ni gute avyifashe gute afete bisaba yuko wiyambura ukanza ubwoba ugatera intambwe ukegera kwanza kuko ibisigaye ni Imana icigukoresha Imana icikura cya kintu yashize muri we igacigisohora kugira ngo kimenyekane hose urumva abaririmbyi benshi barikengera nico gituma badatera imbere rero nashaka mbwire baririmbyi bagenzanje yuko icambere umuntu uri umuririmbyi Imana yaraguhaye impano y'uburirimbyi icambere kwanza reka kwikengera ubone ko ushoboye hama icyakabiri cyatumye Adonai Praise dutera imbere nuko twebwe twashimye kuririmba amakomposition yacu abaririmbyi benshi nibatera imbere kubera baguma baririmba indirimbo z'abandi barakandi bakaziryohererwa gose kandi bakazishima mugabo byiza kugira nawe utera intambwe ubanza kwanza gukunda kwanza composition yawe nk'ubu waronsaga composition naho ko baraka refrain ako ka refrain gakorere ko kugira ngo utere imbere rero abaririmbyi nshaka kubabwira yuko kugira ngo natwe tugere aho twageze
nuko natwe twabanje kwanza gukuraho ikintu cyitwa kwikengera, tubona ko hamwe n'Imana turashobora gutera intambwe, turashobora kugera kure. Rero umuririmbyi uri uratumviriza, uri kuradukurikirana, ngira ndakubwire nawe ureke kwikengera, kubera urashoboye. Imana yashizeho impano muri wewe, irashoboye kugukoresha iby'ubuhizi. Va hasi, reka gukurikirana indirimbo z'abandi. Gukurikira indirimbo z'abandi ni byiza kuko biragufasha nawe ukagira nawe ntuzenya ihishurirwa biciye muri iyo ndirimbo. Rero va hasi nawe utera intambwe. Kandi ikindi naco ari abandi baririmbyi bahora batinya kwinjira muri studio kubera uburyo. Ni ikintu cyose ahari gushaka inzira ntibura. Icyambere kwanza ubanze kwanza ubone ko ivyo bintu ari ingirakamaro kuri wewe. Hama ivyerekeranye n'uburyo, Yesu wacu n'umutunzi akomeye. Twebwe Adonai Praise mutayi wacu kwari ukwizera gusa. Tuca dutangura rero dukorera kuri uko kwizera, n'ubu twamaze gutera imbere gose. Nuko Yesu abahezagire. Murakoze. Hama mwavuze yuko ari mufise abamambo mwese hamwe 50. Hahurikiyemwo bande nabandi. Muracagura ko kivuye muyo nawe nibaza ko ari umusore sindabizi. Abandi mbona mengo muraba fasoni abakenyezi. Hari imice ingahe, bimeze gute ko hari yanyu nubwo gute, organisation yanyu ipanze gute? Okay, muri Adonai Praise harimo abapapa, harimo n'abamama, imisore n'inkumi. Urumva kategori zose zirimo. Ikindi kugira ndamwohire bisaba gusa kuba warakijijwe, warakiriwe Yesu nk'umukiza mu bugingo bwa ego. Nta kubera iki mutashimye kuvuga kuko nka hamwe mu yandi ma eglise canke bivanye mugani ni kuntu hatunganyijwe, ari kuntu bavuga ati reka twankadre aba bana kugira bazokure, kugira nizo nkumi n'imisore baramutse bagiye urumva ntimuzogira bapfuye inyuma. Kweki mutavuze ati reka tugira agako k'abana kugira gakure hama kitirigwe ko hali Adonai. Okay, murakoze. Korale y'abana irahari. Niyo shekina bavuze nayo ni camwa cha Adonai Praise. Hariho n'indi korale yitwa Redemption. Donc ivyo bakora bose n'amavuta ya Adonai Praise kuko bose bava hajya. Ego murakoze. Nk'akajambo ko kurangiza ikiganiro umwe wese mu twashoboye korana ikiganiro. Turabashimiye cyane Ndaha TV ukungene mwatwiyumviriye ko Adonai Praise, hama tukaba tubasabiye umugisha uvuye ku Mana. Ikindi naco namwe muri ko muradukurikirana turabashimiye kukungene mwadukurikiranye. Tukaba tubasaba yuko Adonai Praise ni korale yanyu, turazi ko mudukunda kandi mutwiyumviriye ko ibyiza. Reka tubasabe yuko mudusapotinga icyambere mu masengesho. Tukeneye ko mudusengera kugira ngo Imana idukomeze, kubera gukorera Imana si coroshe, cyane cyane umurimo w'uburirimbyi Satani arawugwanya gose. Mudusengere Imana itwambike inkomezi, Imana idufashe, turafise imigambi myinshi cyane. Imana idushitse kuri iyo migambi. Hama Yesu abahezagire. Natwe turashimiye Ndaha TV, mwakoze cyane, Imana ibahezagire ko mwatwiyumviriye ko n'abandi muri ko muradukurikirana. Twatubashimiye cyane kuri uwo mwanya mwafashe kugira ngo mudukurikirane, nabifuza kugira ico baduterera mu murimo w'Imana kugira ngo ubandanye utera imbere. Turabahaye ikaze. Hari abo babiyumvira ati none iya Adonai Praise basengera he, address ya eglise. Twe dusengera kuri Adonai Revival Church, ni mu Bwiza ku Gicenda nimero 26. Uwo bafise ikintu cyose yo bashaka gushigikira uno murimo arahawe ikaze. Mwarahezagiwe. Cyambere nagomba shimire Ndaha TV uno munsi yashoboye kuduha akajyo nkaka kugira ngo dushobore kuganira, kandi turabashimiye kuko ibikorwa mwakoze si vy'ubusa, kandi hari ahandi hantu bigiye kudushitsa. Nivyo turafise aho tugeze, ariko kandi turonse abandi bantu badushoboza kugira ngo dushobore kuja hagaragara ubwira, kandi iki naco ni ciza kandi kiratwubaka. Rero turabashimiye cyane. Turashimiye n'abariko baradukurikira nk'uko umurongozi wacu yabivuze. Umurimo dukora
si umurimo woroshe kuko satani arawugwanya cyane. Niyo mpamvu tusaba ngo abakunzi bacu bakomeze kudusengera. Dufite imirimo myinshi dutegura gukora, ariko hamwe n'ivyo turifuza amasengesho yanyu, turifuza ko mudushigikira mu gusenga, mudusengere rwose kugira ngo imigabo n'imigambi twihaye Imana ishobore kudushikanako. Twebwe ubwacu twenyene kumbure ntitwoshikana kure, ariko iyo turi kumwe n'abandi biradufasha gutera intege. Ndaha TV nabonye akantu kanditse ko ngo together we can. Iyo turi kumwe n'abandi turashobora, kandi n'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo nshobozwa byose mu nkomezi. Uwo nawe si uwundi ni Yesu Kristo, uwo nawe akorera mu mpande zose. Ndaha TV iri kumwe na Adonai Praise Music turashoboye gukora ikintu kandi tugashika kure. Ico rero turabashimiye cyane kubona umusimwa twiyumviriye ko tubasaba n'ikindi gihe mubonye akaryo imiryango iwacu iruguruye. Turabatumiriye muze igihe cyose muzaba mwifuza kutubaza icyo mushaka kutubaza ku bijanye n'ubuzima bwa Chorale, imiryango iruguruye. Yesu abahezagire. Tukaba tubashimiye cyane, turashimiye Ndaha TV, Imana imbere, Together we can. Imana ibahezagire cyane ko namwashoboye kutwiyumvira ko ni byiza cyane, turabishimiye. Hama namwe mudukurikirana, Imana ibagirire neza, Imana ibahezagire. Hanyuma mukaba mushaka cyane cyane amakuru yacu, mudukurikirane kuri konti ya Facebook ni www.Adonai Revival Church Bay. Hanyuma mukaba mudushaka kudukurikirana nka Adonai Praise Music, mudukurikirane muri channel ya YouTube ni Adonai Praise Music. Wanditse ngaho urashaka kutubona, ukacugira like, subscribe, ukacugira share na commentaire zawe turazikeneye. Imana ibahezagire gose, mwarahezagiwe. Turabashimiye cyane Ndaha TV, turabakengurukiye gose. Imana yo yabakoreyemo mukiyumva kudusanga hano, nukuri Imana yo mwijuru bahezagire, kuko novuga ngo Imana niyo yabishatse, kuko hari akantu mwacishijemo ngo twarahororokewe cyane kandi tutahororokewe, kuko imyanya nk'iyi yo kuja ku biganiro yaragabanutse. Niyo yagabanutse, si kuvuga ko ari twebwe twahororokewe. Hari amaradiyo amwe twagendera, ariko yabaye benshi cyane. Stadiri rero ubu turashimye cyane, Ndaha TV turayishimiye, nukuri muragahora gutyo, muze muratuyumvira ko n'abaturaba abakunzi bacu bashishikari kuza barakurikirana inyigisho za Adonai, bakurikirane n'indirimbo za Adonai Praise Music, kuko ndazi ko zibahezagira, ndazi ko mudukunda. Igikuru kiri muri byose murushize kudusengera, murakoze. So akajambo ka nyuma nashaka kurangiriza ko dutumira kandi benshi mwa badukurikirana muri uno mwanya, turabatumira itariki 2 mu kwezi kwa gatanu hazoba ariyo concert ishushe cyane muri kino kibanza, hazoba ari Adonai Praise rizobe muri kino kibanza hamwe na Shekina Worship Team. Rero kubw'ivyo muhawe ikaze mu bwinshi, imbere muze mutumire n'abandi benshi bagenzi banyu, inshuti, abavandimwe, muze mubatumire, nimuze mu bureburo mwanya. Ndaha TV namwe turabatumiye. Murakoze cyane, turabashimiye cyane ko mwashoboye kuduha umwanya. Turashimira mwese mwadukurikiranye kuri no channel yacu ya YouTube. Ndabatumira gukora subscribe ukabutarayikora, ugira j'aime, ugakomenta, commentaire ntitwakeneye, mutubwire ibyo twashobora guhindura canke mudushimira kuvyo twakoze byiza, kandi mudukebura no kuvyo twakoze bibi kugira dushobore kwameliora. Mukana partage musangiza inshuti zanyu kugira zishobore kuryoherwa. Kiganiro c'abaryoheye mugasangiza inshuti zanyu kugira ngo baryoherwe. Asigaye ndabasezeye, ndabaha rendez-vous canke gusubira guhura mu kiganiro cacu gikurikira.